Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi bankurikira kuri chaîne ya YouTube Daniel Mugisha tabakaze na karibu mwese abankurikira ngaha kuri urubuga. Haize iminsi itatu dutabarije uwitwa Alphonsine ni umurundi kazi muri Arabia Saoudite tuvuga yuko twabona igipolisi tutazi aho agiye. Mwarumvise hano hepfo dutabaza uwatanze itangazo avuga ati baraje baramutwaye kandi murabona ko yari ameze ku mafoto murabona ko yaravunitse ukuboko yaragwaye hanyuma baramutwara kubera ko ataragikora akazi neza. Bino rero uwo munsi nabanje kubabwira yuko Alphonsine yabonetse. Twakomeje gukurikirana kino kibazo gushika naho ubu tumaze kuvugana nawe atubwira uko vyagenze, mbere yase nk'uwera inyuma gatoya ariko mwumve yuko ubu ari muzima yabonetse, ahubwo atubwiye uko vyagenze. Dukurikire ikiganiro kigufi twagiranye. Rero banyakubahwa aho bigaragara yuko nari navunitse ukuboko kandi naratwebwe ko aho sinafunguye kandi uko wambonye kuri iyo foto jewe nk'ikinzi no siko nangana bigaragara yuko ntafungura neza ntabwo fungura neza nkakora akazi kenshi sindyama sinduhuka hama iyi foto ya mbere bigaragara yuko nari navunitse ukuboko kandi bagashaka yuko nkora ntafungura. Hama ibi navyo urabona yuko bari banjanye ku gipolisi bamaze kunjana ku gipolisi igipolisi naravuze ingorane ziwanje igipolisi kiranyumviriza igipolisi kirasinya kirampa impapuro zibiri ndasinya zicemeza yuko bagomba bankatishirize itike ntahe burya ku munsi bagomba bayifatishe n'uwo munsi bakorana aho umuryango wose baraza barasaba imbabazi bivanye n'ivyo bari bankoreye ku buryo hari hagezeho igihe bavuga yuko nzopfira ino ndavuga ati je ntabwo nzapfira ino ahubwo muri abasazi. Umukobwa we arambwira ngo mbwiye ngo ndi umusazi nyene kuko uriko uravuga yuko je nzapfira ino ahubwo niwe uzapfa ngo jewe ngo ntabwo napfa ngo jewe ndi umuyisilamu abayisilamu ntibapfa kabirirwa barafata ibibazo aho banganiye burya bigenze kurabona rero ko abantu mu gipolisi bakaburiza impapuro igipolisi kikanyumviriza kikabona yuko vyatakosa ntarimwe ndimwe ahubwo kibona yuko amakosa yose yari kwaba bantu iki gipolisi cari campaye izo mpapuro ndasinya hari hasigaye yuko nyene uwo musi nyene bagenda kunkatishiriza itike niwo musi umuryango wose waciye ukorana ushitsa gusaba imbabazi ku bintu vyose wankoreye uvuga yuko ata kintu na kimwe bazosubira bivanye n'iprobleme zariko zirahaje. Hama niko kwiyumviriza ndabumviriza bavuga ati reka tukongera n'umushahara kwanza tukukure akababaro twari twamuteye ndavuga ati reka ndabirindire ko baze gusaba imbabazi reka nkore aka kazi ndabe ukungene bizobandanya ntivyabandanya biba nabi nzoca nsaba bankatishirize itike kandi mu gihe bazoyinkatishiriza irifo yuko nobwicaye mwebwe nyene ubutungane mukamenya yuko natashe hama ibintu bimeze uko nyakubahwa. Mwavyumvise rero aravuga ati ibibazo byari bihari nta kosa yari afise kandi none ko yagiye kurondera amafaranga bugiye bapfa kugira ikosa gute? Bamufashe nabi ntibamugaburira baramuvuna kandi adafungura ahitamo guhagarika akazi. Hagaritse akazi baca bamwima indya baca bamuhamagara n'igipolisi. Murumva yuko vyaciye bikemuka. Nama ndababwira mwebwe muri Arabia iyo ubonye bagufashe nabi ukabona wowe uri mukuri nturi mwikosa hagarika akazi wanke no gukora ikintu na kimwe basi nko guhemba n'akarorero nturindire ko amezi 2 3 4 5 ukwezi kumwe bataguhembye cyo hagarika nturindire ko ababiri kumwe hagarika akazi babwiye ati bahugiye ngo kora ati urusu amafaranga kana gurusu fi shokoro fi furusu mafi shokoro mafi batabyemeye gumuhagaritse bagombe bahamagara igipolisi
igipolisi nari nabaremesheje ati igipolisi ntigishobora kumwica uko biri kose, igipolisi kigufashe aho ariho hose kiraja kukumviriza, we ntibagutwara ego ego bikora uko nyene ego ntibagutwara navyo ntibagutwara ukuboko kumeze gutya ku gipolisi hama igipolisi gica kica kukwica. Kya igipolisi ntikica umuntu, baragupfunga iyo bagomba gutahana kujana muri sakana, iyo watorotse ubye bagomba gutahana utari muri kontra. Ariko nk'uwe urumva ko umuryango waragiye inama barara bati nimwe muri mu makosa, niyataha muramurihira muzaba muhomvye, kandi nimwe mwamufashe nabi, nyina mumufate neza mumuhembe neza hanyuma akora akazi. Baraza baramusaba imbabazi arakora. Je nanje mfise ivy'iwanje impanuro zanje nk'umuntu amuhaye kugira ngo amenye ukuntu akora. Nta vyo kurindira bahinduye akantu gatoya cubereka ko bagahinduye, nta vyo kugumayo ngo bariko barampa ngo vyo basigaje ngo uyu munsi ngo reka ndabirya ngo kumbere ejo bazohindura. Oya, ubiriye uyu munsi n'ejo uzobirya, nuko bimeze rero. So ndashimiye abantu mwese mwagize inguvu kugira ngo igikorwa kigende gutya. Hano sininda kudondagura mugabo iyo ibintu bigenze nk'uko bari abantu twituye twaciyeko baba bagize inguvu kugira ngo ibibazo bigende neza, tumenye aho umuntu ari, tumenye n'ibindi dushobora kuvugana. Ibi vyose tubikesha abantu muri mwebwe mutuba hafi mu gukurikirana ibiganiro ducisha ngaha canke tuha ibiganiro mukavyakira. Ndashimiye rero abantu mudukurikira muri Arabia Saudite, mwebwe kabisa sinobora kubashimira. Ndazi ko namwe mudushimira ibikorwa tubafasha, nkashimira n'abari mu Burundi n'abari hirya no hino kw'isi, nabo nyene turabona ivyiyumviro muri commentaire zanyu mugenda murashikiriza, bigaragara ko mukurikira bino biganiro. Rero twebwe tubikora kubera ko tubakunda, nta kindi. Muze mugira urukundo namwe mukunda nkuko natwe tubakunda. Ibisigaye nta vyinshi je novuga, nakomeje kumubaza amakuru twarose igihe baza kumufata, bamufashe nk'umumenja nk'umuntu agize nabi katakosa yakoze. Nabaza ati none ko bagutwaye nabi, wari wakoze ikosa rimeze gute, bagutwaye gute, kugira ngo numve neza ko vya bindi twumva ko bamutwaye kuko ari vyo. Acambwira ngo ego naje nkikiva bakiza kuntora ngaho nyagipolisi, naje vraiment sinari nzi iyo ngiye, kandi umuntu yantabarije yari umugenzi nyene avuye nyene mu Burundi, akorera umuhungu w'umukecuru nkorera, kubera bari baje kuraba nyina wiwe, niwe yantabarije aravuga yuko bantwaye mu gipolisi, kubera je telefone nayo nari mfise bari bayinyatse. Naje vraiment ngenda sinari nzi yuko ngiye kuzagaruka, nari nzi yuko ngiye gupfa. Muga handi naho nagenda senga Imana avuga ati Mana niubona ivyanje niubona ibibereye n'ibikwiye. Ego vraiment naje sinari nzi yuko ngiye kuzagaruka cyane, nari nzi yuko ngiye gupfa kabisa, maze kubona igipolisi kije kuntora ahantu mba, ndiko nditabariza ati nibasubize kuri ofisi, ho kunsubiza kuri ofisi bagasha bantumira ku gipolisi. Naje vraiment nari nzi yuko nyine ari ibindi bintu bigiye kuba. Ego uwatabaje rero wewe yaraduciye umutima, ariko ntiyaduciye umutima abesha, uku nyine abivuze niko vyagenze. Yavuze ati Alphonsine baramutwaye, bamutwaye amaguru adakora hasi, bamutwaye uku n'uku n'uku, ati mbere ntawe uzi ko akira. Umukobwa n'umurundikazi ari muri Saudiya, amazeyo umwaka wose, baramwatse telefone, ntibamuhemba, nta telefone afite. Ndabasabye umuntu wese aza kubona iyi foto ayishire mu yandi maguru kugira ngo abantu b'iwabo bamubone. Abiwabo bibaza yuko aba yarapfuye, ariko ntago yapfuye, arahari. Ifoto yiwe ni umukobwa w'umukenya, niwe ayitanze, umukobwa w'umukenya babana mu ngo rupangu. Baramugaranye, nta telefone agira, ntibamuhemba, amaze umwaka wose. Abiwabo no guhebagira barahebye. Umuntu rero aza kubona iyi foto ayishire mu yandi magurupe, ayikwiragize mu yandi magurupe kugira ngo bene umuntu nibamumenya, hanyuma inomero irahari,
ngaho nguko rero mwavyumvise, ndabashimiye inshuti zanje bakunzi munkurikira. Nuko vyagenze, nuko vyari vyifashe, vyari biteye ubwoba, mugabo ni vyiza yuko twageze kuri objectif, niko novuga, kuko birangiye bamurekuye kandi tuvuganye akatubwira ko ibintu vyagenze neza. Ubu rero ngo bamwemereye ko akora, baramwongera umushahara, bamubwira ko bagiye kuza baramugaburira, bumvikana ko bizogenda ku gipolisi, barasinyiranira. Ubu rero ibintu bigiye kugenda neza. Murakoze. Namwe mukeneye, mugize ibibazo canke ari ntahe, inimero niyo mushaka kutwitura tukabafasha. Murakoze cane.